Ndabaramukije nshuti bakundwa dusangiye amarusho n'ubwami, nongera ndabaha ikaze kuri La Vie Chrétienne TV, ubuzima bw'umukristo, kugira ngo twongere dusabikanye ku vya runo rugendo rwo kuja mw'ijuru. Ino munsi tugiye kuganira ku kintu citwa isoni. Isoni canke kugira amasoni, turabe ko ari vyiza, birafise ico bitera, birafise igituma biba mu muntu, birafise n'ico vyonona. Tugombe tubirabe ko ari vyiza canke ko ari bibi, ko bibereye ku muntu w'umukristo ariko araja mw'ijuru, na cane cane ko ngaha tuvuga ibintu bishobora kuba biranga ubuzima bw'umukristo. Rero tudatebeje, isoni zigwanya umuntu kubandanya nk'ikintu aba afise mu mutima canke nk'ikintu yamaramaje mu mutima gukora, ziraza zikamutesha kandi zijana n'ibimenyetso. Hariho ushobora kugaragara ko ubumaramare mu maso, mugabo bidatewe n'uko ufise ubwoba, ahubwo bitewe n'isoni zagufashe, ugaca ugaragara ufise isura y'ubumaramare, kandi ikindi urashobora no kubura ico uvuga, kubera isoni ziba zisa n'umuntu yoba yaje akaguhaririza akakunesha. Naho ntoba naracamwe kuri vyinshi mvuga vyinshi, isoni ni mbi, kuko umuntu afise isoni akora ivy'ubugombe bw'abantu, mugabo bikamunanira gukora ivy'ubugombe bw'Imana. Nk'akarorero, isoni ziragaya ibintu vy'ubukristo. Umuntu yumva umengo ni ibintu bikengeretse mu gihe afise isoni, kuko ntabishobora. Zibwira umuntu ko bikengeretse, ibintu vyo kubaha Imana ko bikengeretse. Zibwira umuntu ko kwemangira agakiza ko bikengeretse. Isoni zirereka umuntu ko kugiriranira ubumwe n'abantu b'Imana, naho muba muhujwe no kwitwa abakristo. Rero kugiriranira ubumwe wari nk'umuntu ufise icubahiro, kugiriranira ubumwe n'abo bantu bato bato, zikubwira ko biteye isoni. Zirakwereka ko ari ibintu bigayitse, ko bitakubereye, ugaca wumva isoni, bigaca vyanka kugiriranira ubumwe n'abantu bato bato, kandi wewe vyitwara umunyacubahiro, mugabo bigaca vyanka kumugiriranira ubumwe. Ibyo umuntu abiterwa n'isoni. Isoni kandi zereka umuntu yuko ingenzi zija mw'ijuru ari abantu bato bato bakengeretse. Uko niko zitsinda umuntu, zimutsindishije amayeri. Kandi isoni zibwira umuntu ko umuntu atebuka kumvira ijwi ryo mu mutima, uwo muntu ataba ari umugabo nyamugabo. Zikakwemeza neza yuko uwumviye ayo majwi wumva mu mutima akurongora gukora icyiza, gusaba imbabazi, kwihana, yuko ushotse uyumvira utabura umugabo nyamugabo, atakanyarigabo ufise. Izo ni isoni ziza gutesha umuntu kwihana neza. Isoni ikindi kintu gikomeye, ziraza zikabwira umuntu nko kuririra mu rusengero, bitewe n'ijambo wumvise ryigishijwe rikagukora ku mutima, ugasanga waririye mu rusengero. Isoni nizo ziza zikabwira umuntu ko ivyo bintu bigayitse, biteye isoni, kutotaha utuntuye kubw'ijambo wumvise. Izo ni isoni ziza zigatsinda umuntu muri ubwo buryo, bigatuma umuntu atsindwa n'ijambo ry'Imana, mugabo akihagararako, akanga gukorora amosozi. Kubera iki? Kubera isoni zamuganirije zikamubwira ziti ivyo bintu biragayitse. Isoni kandi ziraza zikakubwira ko gusaba imbabazi mugenzi wawe ku tuntu duto duto wamukoreye, yuko bigayitse, yuko bikengeretse, yuko bitwara icubahiro. Zizoza zikubwira ati utu tuntu duto duto watwaye mugenzi wawe ntiwokwirwa uratumuriha. Ni isoni zizokubwira ko bikengeretse kuriha utuntu duto duto wihaye utadusavye. Isoni nizo ziza zikaganiriza umuntu, zikamubuza gutungana ku tuntu duto duto nk'utwo. Isoni kandi zikwereka ko kubaha Imana gutuma umuntu ataba acuzura n'abanyacubahiro kubw'ivyaha canke kubw'ibintu bimwe bimwe bagenda bakora. Ziraza zikakwereka ati niyo wubaha Imana cane, bariya abanyacubahiro ntimuzoba mucuzura, kubera araba turiya. Kandi isoni zivuga ivyaha neza, ntiziza zikubwira ngo biga n'ivyaha, ziza zisiga amavuta ibintu, zisiga amavuta. Mugabo nimba abatunzi, nimba abo banyacubahiro bakora ivyaha, ubaha Imana, ugomba ubabure. Isoni zitubuza kwemangira ivya Kristo. Isoni zitubuza gukora ivy'ubugombe bw'Imana, zikatwereka gukora ivyo abantu bagomba. Kandi aha nyene ngiriye ko ndabereka sinye zibiri ntabanduka. Isinye ya mbere ukwiye kubona kandi ukiromarika ugatangura kunesha, nuko isoni misi yose zamaze kwereka ivyo abantu bakwiyumvirako, uko abantu bakubona.
mugabo ntizigera ziza zikubwire ngo mbega imbere y'Imana uboneka gute, mbega Imana ikubona gute. Isoni zereka umuntu uko abantu bamubona, wokora ibi bokubona gute, wovuga bino bokwiyumvira gute, bogufata gute, ba bagenzi bawe, bajya abantu muri famiye, bajya abantu banyacubahiro, wobuboneka gute, bokuvuga gute. Isoni zitwereka ko abantu batubona iki niki, ariko igihambaye kwari uko wowe witaho icyo Imana ikwiyumvirako canke icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri wewe, apana ivyo abantu bavuga. Ikigira kabiri, iyi soni wazihaye ikibanza, uba umeze nk'umuntu waharirijwe agatsindwa, bigatuma ubura icyo uvuga ukanuma, uba wumva waharirijwe cyane hafi yo gutsindwa. Hariho inyishu kugira ngo umuntu ashobore kuzinesha. Inyishu ngiyi ni uguhitamwo ivy'Imana igomba canke gukora utaravye ivyo abantu bagomba, ariko ugakora ivy'ubugombe bw'Imana, niho ushobora kuzinesha. Nagomba ndababwire kandi ko isoni zihaye zikuganiriza zirapersevera canke zirashishikara cyane, ukazigwanya zikaguma ngaho, ariko plus ushishikara plus zitsindwa. Utegerezwa gukora ivy'ubugombe bw'Imana, ukavuga ati reka nezereze Imana, simpakana Imana, simbabaza Yesu yambambiwe. Plus upersevera gukora ivyo vyiza, plus usanga witandukanije no gukora ivyo abantu bagomba, kandi ucuzinesha. Mwibuke ko Salomo yavuze ngo umworo yubaha Imana aruta umuntu w'umunyacyubahiro atayubaha. Bisigura ngo wubasha abantu, wa mworo yubaha Imana araza kukuruta, kuko ntaza gukora ivyo abantu bagomba, ntaza kuvuga ivyo abantu bagomba, ntaza kwambara nk'uko abantu bagomba ko yambara, ntaza kuvuga nk'uko abantu agomba ko bavuga, ntaza kuboneka nk'uko abantu bagomba ko aboneka, ariko aza kuboneka nk'uko Imana igomba kwamera. Azovuga ibihwanye n'ivyo Imana igomba, kubera iki atasoni afise zo kwemangira ivya Yesu. Umuririmbyi w'6 yavuze ngo sintegwa isoni na Yesu, isoni z'ishaka, isoni z'umusaraba, sintegwa isoni nizo. Nico gituma nawe ukwiye kunesha, canke mugenzi wawe ubona yuko afise iryo ngorane, ukwiye kumubwira akagwana akanesha, kuko yoshobora gukora ibitari by'ubugombe bw'Imana, ugasanga yahemukiye umwami, akama atuntuye umutima kubera kwamaneshwa n'ico kintu. Isoni no kuziyambura, nta muntu yoja mwijuru kandi ategwa ni isoni n'ivya Yesu, ntivyoshoboka. Dutegerezwa kwemangira Kristo Yesu, ntitumubabaze, ntitumuze turamwihakana, turamumaramaza. Dutegerezwa kumushingira intahe. Ega mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kumushingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya no gushitsa ku mpera y'isi. None wowe ushobora ufise amasoni, ni kuzigwanya kandi uzigwanishije ubwo buryo uzonesha. Mu Kristo ahuye na Mwizerwa, bariko baragatera inkuru ivyo bahuye navyo mu rugendo. Mwizerwa niwe yabwiye mu Kristo ati jewe nahuye n'umuntu yitwa Soni, akazaranganiriza ambwira ko iyi nzira igayitse, inyungu z'abantu baca muri ino nzira ko ataziriyo, ko atacubahiro kiriyo, ko ata bintu binezereza biriyo. Akambwira ati nuwaca muri ino nzira uzoba ugayitse, uzoboneka nabi. Mugabo yarashishikaye urugendo, kuko yavuga ati ivyo abantu bo ngaha kw'isi bitwa ubwenge sibwo bwenge nyakuri, ariko ivyo abanyabwenge bo ngaha kw'isi bitwa ubwenge, bitwa ubupfu, nibwo ari ubwenge. Ubu bwenge bwo ngaha kw'isi ni ubupfu, sibwo bwenge nyakuri. Ariko ibi vyizerwa dukurikira ku banyabwenge bo kw'isi tubonekera ko turi ibipfu, mugabo imbere y'Imana turi abantu b'ubushobozi. Isoni rero tworangiza tuvuze yuko dukwiye kuziyambura kugira ngo dushobore gushingira intahe Yesu, umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Ushobora kuba ufise ico wongerako canke ico uterera canke ikindi kintu cyo twotegura, muracandika muri commentaire kugira ngo tuze turafashanya twagukigwe mu majambo yose. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire.